indwara y'ubukene ntigwagwa n'Uburundi gusa, ibindi bihugu byinshi birimo n'ibiteye imbere birayigwara, abaganga bayo barazwi. Ishirahamwe ry'abakoresha twe twibaza ko igihe hoba atabundi buryo bwoshoboka bwodufasha kuronka ayo mafaranga mva makungu y'agaciro, igihugu cyo kwemera kikanywa uwo muti, ariko kikanywa upimye neza atangaruka mbi wotera. Amashirahamwe amwe arimo nayo gutumatumanako telecommunication n'amahinguriro ntashobora gukora iyo adafise umuyaga nkuba wa Regideso canke igitoro c'amamoteri atanga umuyaga nkuba. Gushima ivyaranguwe mu gisata c'akazi n'ibiko birarangurwa, guterera ivyumviro kuri bimwe nyamukuru vyorangurwa mu guteza imbere ubutunzi n'akazi mu nzira izana imbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060, no guha impanuro abakoresha. Ishirahamwe ry'abakoresha mu Burundi ni iki? Abantu benshi harimo mbere n'abakoresha batari bake mu bikorera ivyabo canke no mu mashirahamwe yegamiye leta ntibazi ico ishirahamwe ry'abakoresha rijejwe mu Burundi. Ishirahamwe ry'abakoresha mu Burundi AEB ryatanguye igenekerezo rya 2025 kwezi kwa mbere umwaka w'1964, ryaratangujwe n'abakoresha 200 b'abanyamahanga bagizwe hanini n'ababirigi, n'abakoresha bo mu mashirahamwe y'abikorera ivyabo b'abarundi bari bwabeho. Umukoresha wa mbere w'umurundi yinjiye muri iryo shirahamwe mu 1970. Ubu rihurikiyemwo abakoresha b'abikorera ivyabo nabo mu mashirahamwe yegamiye leta bashika 1180 bakorera mu bisata binyuranye vy'akazi. Imirimo y'ishirahamwe ry'abakoresha itekanywa n'amategeko mpuzamakungu yerekeye akazi bene igitabo c'amategeko agenga akazi mu gihugu. Mu ncamake ishirahamwe ry'abakoresha rishinzwe kuzuzanya n'amashirahamwe y'abakozi na leta mu gushiraho amategeko agenga akazi no gukingira no gutekaniza akazoza abakozi, hubahirijwe inyungu za bose no gufasha abakoresha kubahiriza no gushira mu ngiro ayo mategeko. Bimwe bigize ayo mategeko ishirahamwe ry'abakoresha ritegerezwa gukurikirana n'ivyerekeye imishahara bijanye n'ivyo gukurikira ibibazo by'ubutunzi, ivyo kugwanya indwara n'amasanganya bituruka ku kazi, byo kuvuza abakozi n'ivyo kubahiriza ubwenge kugira ubumenyi bwabo bugume butera imbere. Muri uyu mwaka w'akazi warayurangiye, ishirahamwe ry'abakoresha ryashimikiye ku bikorwa bikurikira: kumenyesha no kwigisha abakoresha amategeko mperekeza y'ibwirizwa rishasha rigenga akazi mu Burundi. Muri izo nyigisho AEB yarashingiye cyane ku mategeko yo gukinga amasanganya n'indwara zituruka ku kazi. Kugira amategeko atahurwe neza, AEB ifashijwemo n'abahinga yaranditse udutabo tubiri tuvyerekeye. Agatabo ka mbere kerekana ibitera indwara dusanga ku kazi aho kazi karangurirwa, haba mu mahinguriro canke mu biro, ivyo bita mu gifaransa les agents nocifs chimiques, biologiques et physiques. Ako gatabo kerekana ingene izo ndwara zandugwa n'ingene bazikingira. Agatabo kagira kabiri kerekana ibipimo bakoresha mu gukinga indwara n'amasanganya bituruka ku kazi, yo twita norme de protection. Utwo dutabo turiko turakwiragizwa mu mashirahamwe n'amahinguriro biciye mu buhinga ngurukana bumenyi kuri electronique. Ikindi kibazo AEB yashizeko inguvu muri umwaka w'akazi warayurangiye, nugukomeza agateka k'abigeme n'abakenyezi mu kazi. Hano mu gihugu cacu haracariho abakoresha bataratahura neza ko tutazoshobora gushika ku ihangiro ry'igihugu giteye imbere dukumiriye amaboko n'inguvu z'abigeme n'abakenyezi.
amatohoza n'ivyigwa vy'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe akazi BIT asanga mu mahinguriro no mu mashirahamwe akoresha abagabo n'abakenyezi ku rugero rungana ariyo yunguka cyane gusumba ayakumira abigeme n'abakenyezi. Mu ntumbero yo kumvisha abakoresha akamaro ko guha akazi abigeme n'abakenyezi, AEB yaratunganije amanama y'Ubujumbura, Igitega n'Ingozi. AEB yarongeye irandika kandi gatabo kerekana inyifato umukoresha wese yogira mu kugwanya ikumirwa n'iturubikwa rishingiye ku gitsina mu kazi. Abanywanyi b'ishirahamwe AEB bose bararonkejwe ako gatabo mu buhinga ngurukana bumenyi. Gushima ivyaranguwe, inyubako ya Stade Intwari. Mu vyo ishirahamwe y'abakoresha rishima vyaranguwe duhereye kuri kino kibanza turiko turagiriramwo ibirori vy'umunsi mukuru, inyubakwa y'akaroruhore Stade Intwari. Turashimira cyane nyine ishobora mukuru y'igihugu cacu ku ruhara ntangere yagize kugira atera iteka igihugu mu kironse inyubakwa iteye igomwe nk'iyi. Turashimira n'abandi bose benshi baterereye kugira gikorwa nk'iki gishoboke. Amahoro n'umutekano, kugira imirimo inyuranye n'akazi bishoboke kuranguka mu gihugu, nuko abashinzwe umutekano n'abene gihugu ku nzego zose babungabunza amahoro n'umutekano. Ishirahamwe ry'abakoresha mu Burundi irashimiye abo bose bagize uruhara mu gusasagaza amahoro mu gihugu muri uyu mwaka w'akazi urangiye. Umwimbu w'ibiterwa, uyu mwaka w'akazi dusezeye, umwimbu w'ibiterwa cyane cyane ibigori warabaye mwiza cyane. Ibyo twabishimira cyane cyane Imana y'u Burundi yaduhaye ikirere cyiza, abarimyi n'aborozi, abari mu bindimo n'abandi bose bagize icyo baterereye umwimbu ube mwiza. Abakoresha babungabunze akazi, kuva amafaranga mpuzamakungu y'agaciro agabanutse mu gihugu, igitoro kigakena, umuyagankuba ukaza urabura rimwe rimwe, hari abakoresha batari bake bari kugabanya akazi, bari kugabanya abakozi, ariko bakoze uko bashoboye kose kugira bagumize abakozi mu kazi. Turabashimiye cyane. Kukaba ko mu Kirundi bavuga bike bikeranira bankana. Umukozi n'umukoresha bakwiye kwama bibuka ko basangiye gupfa no gukira, bakama basenyera ku mugozi umwe. Abakozi bitanze mu guye kwiyunguruza bitoroshe kuvaho igitoro gitanguye gukena. Hariho abakozi bataba hafi yaho bakorera, batasiba na rimwe kandi badacererwa ku kazi. Imiduga yunguruza abantu yarakenye, baca bikora ku maguru Imana yabahaye. Ishirahamwe ry'abakoresha irabibashimiye cese. Inguvu za leta mu kwitaho ivyo gukinga no gutegekanya kazoza k'abakozi n'abene gihugu. Muri iyi myaka 4 ya nyuma, naho atakintu kinini cyane kirashikwako, turashima ko leta ishira inguvu nyinshi mu gukoresha amanama n'ivyigwa bigamije guteza imbere gisata cyo gutekaniza kazoza abakozi n'abene gihugu no guteza imbere ivy'imibano. Politike y'igihugu yo gukingira no gutekaniza kazoza abanyagihugu kuva muri 2024 gushika muri 2033 yashinzwe mu ndamukiza muri 2024. Ishirahamwe ry'abakoresha yarashimye cyane ingene iyo politike yateguwe mu nama n'ingingo. Abegwa n'ico gisata bose bajijwe inama. Twizeye ko abakorera muri ico gisata bose bisunga iyo politike mu migambi mishasha yabo yose. Nk'uko uburyo twita strategy bwo gushira mu ngiro iyo politike bubivuga, intumero yumvikanye ku vyerekeye kuvuzanya vyibanze hokomeza amashirahamwe 3 mu bisata 3 birangurirwamo imirimo y'akazi mu gihugu. Iryo kuvuza abakozi ba leta, mutuelle de la fonction publique, iryo kuvuza abakozi bo mu mashirahamwe n'amahinguro y'abakorera ivyabo, mutuelle de santé du secteur privé, ni iryo kuvuza abirimizi n'abanyamyuga b'ubuzi bita activité informelle. Uwo mugambi canke stratégie
ushingiye ku gukomeza amashirahamwe avuza ivy'ibanze mu rudandazwa yarahasanzwe no gushira rishasha mu birimizi n'ubundi bw'abanyamwuga ufatiye kuri carte d'assurance maladie n'ayandi mashirahamwe yo kuvuzanya asanzwe mu kibano ayo twita mutuelle communautaire de santé. Ishirahamwe rya AEB irawushima kuko urerekana ko kuvuza abanyagihugu bose vyoshoboka mu gihe gito. Abakoresha boba baravyiteguye, abakoresha boba baravyitegurira kuko biri mu nzira. Kuvangura muri INSS amafaranga y'abanywanyi bahembwa na leta n'abanywanyi bahembwa n'amashirahamwe yegamiye leta be n'abanywanyi bahembwa n'abikorera ivyabo. Iyo ngingo igamije gushira umuco mu itunganyo rya INSS no kugwiza ubutungane mu ikoresho y'amafaranga y'abanywanyi. Turayishima kandi turayishigikiye cyane kuko turatewe amakenga nuko tubona haciye itaraja mu ngiro. Turasavye ababijejwe bayishire mu ngiro vyihuta kuko ari naho vyokoroha gutunganiriza abanywanyi bava mu gisata ca leta igihe umukoresha wabo ashatse guhadugiriza pension y'ubusaza. Guterera ivyumviro byo guteza imbere ubutunzi no kugwiza akazi. Kwitura amashirahamwe mpuzamakungu ajeje ubutunzi ku isi ariyo FMI na Banque Mondiale kuvyerekeye ubukene bw'amafaranga mvamakungu y'agaciro. Indwara y'ubukene ntigwagwa n'u Burundi gusa. Ibindi bihugu vyinshi birimo n'ibiteye imbere birayigwara. Abaganga bayo barazwi. Nikigega gishinze y'amafaranga ku isi FMI ni banki y'isi yose. Imiti iyivura irazwi, nukubahiriza agateka kazina muntu, kugwanya ibiturira bakaboko, kugwiza ibidandazo bishoka hanze n'ibindi. Ishirahamwe ry'abakoresha twe twibaza ko igihe hoba atabundi buryo bwoshoka bwodufasha kuronka ayo mafaranga mvamakungu y'agaciro, igihugu cyo kwemera kikanywa uwo muti ariko kikanywa upimye neza atangaruka mbi wotera. Ntibuzoba ari ubwa mbere bunyoye kandi n'ibindi bihugu vyama vyawunyoye bikaronga mitende canke bigakira. Korohereza amashirahamwe n'amahinguriro adashobora gukora neza kubera ingorane zituruka kubura umuyaga nkuba. Amashirahamwe amwe arimo nayo gutumatumanako telecommunication n'amahinguriro ntashobora gukora iyo adafise umuyaga nkuba wa Regideso canke igitoro c'amamoteri atanga umuyaga nkuba. Birashika akatari gake umuyaga nkuba n'igitoro bikaburira rimwe. Ingaruka mbi nuko umwimbu n'ubutunzi bw'ayo mashirahamwe bica bigabanuka. Mu gihe ayo mashirahamwe yiteze gufashwa mu vy'igitoro n'ivy'umuyaga nkuba kugira duze umwimbu canke atezurirwe mu vyerekeye amatagisi n'amakori, ahubwo ntategera igituma aca dugirizwa agasakisaki amakori n'amatagisi. Ishirahamwe ry'abakoresha rifuza ko inama n'ingingo hagati y'indongozi mu bisata n'abikorera ivyabo byokomezwa mu bikorwa ntibigume mu majambo gusa kugira ngo ingingo zifatwa bene urugero rw'amatagisi n'amakori bitahugwe neza na bose. Impanuro zerekeye abakoresha: kwifatanya n'abandi mu ishirahamwe ry'abakoresha. Iyo twihweje ivyerekeye kubahiriza amahoro n'umutekano mu kazi, dusanga ingorane ziri mu mashirahamwe n'amahinguriro adahurikiye mu ishirahamwe ry'abakoresha. Niyo dusanga hari imanza z'amatati hagati y'abakozi n'abakoresha kandi abakozi bose batakingirwa ngo bategekanirizwe akazoza. Bisigura ko mu ishirahamwe ry'abakoresha bamenyerayo vyinshi bibafasha gutunganya neza akazi n'imirimo yabo. Abakoresha
bahamagariye kubifata n'abandi mwishiramwe kugira ngo ijwi ryabo ryongereze inguvu n'uburemere mu biganiro na leta n'amashirahamwe y'abakozi n'abandi bashinzwe amahoro n'iterambere, gukingira no gutekaniza akazoza abakozi. Twashaka tuboneraho akaryo ko gukebura abakozi batazi ko gukingira no gutekaniza akazoza abakozi biri mu bintu vya mbere byo kubahiriza agateka kazina muntu. Cotisation ni ngombo itangwe kandi ntiti gihe. Ico ishirahamwe ry'abakoresha rishobora gufasha no kuja inama n'ababijejwe kugira abakoresha biyemeje kuriha ibirarane by'amakotisation boroherezwe mu vyerekeye ibihano byo guteba kuriha cotisation batevye. Turateye akamo rero abakoresha bifuza gutunganiriza abakozi babo mu kuriha ibirarane by'amakotisation muri INSS begere vuba na vuba ishirahamwe ry'abakoresha ebe ribafashemwo. Turangije twifuriza abakozi n'abakoresha bose umunsi mukuru mwiza. Murakoze.